Murakaza neza kuri Nduza TV. Uyu munsi turabagezaho inkuru idasanzwe, Uburundi bwa kera n'Uburundi bw'ubu. Ukuntu ibintu vyahinduze nuko igihugu cacu cagiye gitera imbere buhoro buhoro canke gikora udupimirwa twinshi mu nzego zitandukanye. Bana nanje. Uburundi bwa kera cyane Uburundi bwari igihugu gifise intwaro ya cami. Umwami niwe yari umutware w'igihugu cose. Imirimo ya buri munsi n'ubuzima bw'igihugu vyari vyose vyashingiwe ku mategeko ya gakondo. Umwami yari afise ububasha bwinshi kandi yarashigikirwa n'abaganwa n'abatware bo mu turere. Ubutegetsi, uburongozi bwari bugendana ku bushinga ntahe, abagabo bakuru bafata ingingo mu vyari bitandukanye. Umubano, umuryango wari ikintu gikomeye cyane. Abantu barafatana mu nda cyane, haba mu vy'imanza, mu bikorwa no mu gusangira imirimo. Ubuzima bwa buri munsi, abantu babeshwaho n'ubuhinzi bw'ibifungurwa nk'amasaka, uburo, ibigori n'ibindi. Ubworozi bw'inka bwari igicumbi c'iterambere. Ufise inka nyinshi waraboneka nk'umuntu akomeye. Tugiye mu mico naho, umuco w'ikirundi warakomeye cyane, indirimbo, intambo, insiguro z'ubugeni. Tugiye mu bikoresho naho vyo mu rugo vyari bikozwe mu biti, amabuye canke urusato. Mu burezi, kwiga vyari bikorwa nko kwigishanya hagati mu muryango, ata amashure nk'uko tumenyereye uno munsi. Ubuvuzi, imiti ya gakondo, indwara zakirwa n'abavuzi gakondo bazi imiti y'ibiti n'ibimera. Umutekano, abasirikare b'umwami baragira igisirikare kidasanzwe kugira bikingire igihugu. Uburundi bw'ubu buratandukanye cyane n'Uburundi bwa kera. Uno munsi Uburundi burayoborwa na Repubulika, umukuru w'igihugu ni perezida atowe biciye mu matora rusange. Ubutegetsi, abanyagihugu baritorera abayobozi, hama hakabaho amashirahamwe yigenga, intwaro rusangi n'ubuyobozi butandukanye n'ubwahozeho. Ubukungu bushingiye ku buhizi n'ubworozi, ariko hariho n'iterambere ry'ubudandaji, ubukorikori bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ikoranabuhanga ririko riratezwa imbere, aho twabonye mobile money, internet, social media. Ubuherezi, abana b'ubu benshi barashobora kwiga gushika no muri kaminuza. Harashinzwe amashuri meza y'indimi, ikoranabuhanga, ubuvuzi n'ibindi. Amadini, Uburundi bwarakiriye amadini menshi, Katolika, Protestantisme, Islam hamwe n'amashengero y'iyobokamana atandukanye. Imico, uwo muco wacu w'ikirundi uracatunganye, ariko uko isi igenda ica intege, abato bagenda bahindura imyitwarariko. Uhimbaza imico, ibirori, umuziki n'imico gakondo bigenda vyubahirizwa mu buryo bugezweho. Ibibazo, haracari ingorane z'ubutunzi, ubushomeri, politiki idahagaze neza, ibura ry'igitoro hamwe n'ingaruka zihindagurika y'ikirere. Ikigereranyo, Uburundi bwa kera bushingiye mu mico, ku bupfasoni no kumvikana hagati y'imiryango. Uburundi bw'ubu bushingiye ku mategeko, ikoranabuhanga hamwe n'iterambere ry'isi yihuta. Ivyiza vy'ubu, amashuri n'amavuriro vyariyongereye cyane. Abana benshi barashobora kwiga no kwihangira imirimo. Hari ikibanza kinini cya internet n'amahirwe menshi atandukanye ku banyagihugu. Ariko ibibazo nko kwigwanira uburenganzira, ubukene hamwe n'imyiyamamazo ikunze gutuma igihugu gisinzikara. Reka turangize tubamenyesha yuko Uburundi bufise amategeko y'agaciro, kandi uno munsi turi mu rugendo rwo kubaka igihugu cacu kugira dushikire iterambere rishingiye ku mahoro, ubumwe, iterambere rirama. Murakoze. Ukaba ufise ico uterera kuri kahise ku Burundi hamwe n'intambwe tugezeko uyu munsi, cyumviro cyawe gisige muri commentaire. Murakoze. Nduza TV ikaba iri kumwe namwe mu kubagezaho inkuru zishingiye ku muco, iterambere, amateka n'akaranga kacu. Ntucikwe no gukanda subscribe, like, share iyindi video kugira ngo tubandanye gutera imbere hamwe. Ciao ciao.